Ndasokora mutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance no genda bahani kaze muri amakuru twabateguriye nayo tugatuyahere ku nkuru yagize ibiro vyawo nibijeje agateka kazi na muntu mu Burundi vyugaye burundu ibiro byaryo nyuma y'imyaka 23 ivyo biro bikorera mu gihugu umwe mu haranira agateka kazi na muntu mushingwa manza Janvier Bigirimana araza kwerekana murano makuru amakenga afise kuri iryo yugagwa agasaba n'amakungu gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Nabashikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko umupolisi aherutse kugandagura abantu bane abarashe mu bunywero buri muri zone ya Gatumba hari ku munsi wa gatandatu kwaza yarahagaritse kandi agiye gucirirwa urubanza rumukwiriye. Hanze y'igihugu naho umunyarwanda Joel Karekezi niwe yaraye atahukanye le talon do yenenga agashimwe kambere k'isabukuru ya mareresi ya Africa Fescapo wiribera mu gihugu ca Burkina Faso i Ouagadougou. Ngizo zimwe mu nkuru zigize ano makuru mukanya ni Donito. Ndasuye kwa ikaze murano makuru ibiro vyawo nibijeje agateka kazi na muntu mu Burundi vyugaye burundu ibiro vyaryo mu Burundi inyuma y'imyaka 23 ivyo biro vyuguruye mu gihugu iryo yugagwa rikaba ryari ryasabwe na leta y'u Burundi igerekezo rya 5 Kigarama umwaka wa 2018 ikaba yasaba ivyo biro kuba yarashize mu ngiro ivyo bisabwa kugerekezo rya 2018 ruhuma umwaka wa 2019 yugagwa rero y'ibiro vyawo nibijeje agateka kazi na muntu mu Burundi kugerekana ko leta idashaka leta y'u Burundi nako itarikira vavanura n'ingendo yo guhungabanya agateka kazi na muntu mu Burundi ivyo nibivugwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana uyo wagwanira agateka kazi na muntu akaba n'umunyabanga mukuru ushirahamwe Fukode abona ko makungu akwiye nyabuna kubona ko kwikumira ku Burundi ya ruguta mukaga igihugu na bakibamwo kurikira mushingwa manza Janvier Bigirimana akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Ikibonekeza nuko Burundi butera busubira inyuma cyane mu bijanye n'ivy'agateka kazi na muntu. Iyi ngingo barayibashitse ko ni ngingo twibaza ihambaye cyane yerekana ingene Burundi bugiye kubandanya buhonyanga ivy'agateka kazi na muntu kuko murazi yuko igisata ca ONU cari mu bisata bike bisigaye bikiri Burundi bishobora kuraba ingene ivy'agateka kazi na muntu biriko biragenda tukagira amakenga yuko no munsi Burundi bugiye kwiyugarira ko gusumba kandi bigatuma abarundi baguma bahohoterwa n'ingingo iteye amakenga gose bikagaragara yuko bizogenda bikorwa mu Burundi mu bijanye n'ivy'agateka kazi na muntu bizotera vyunyuka narya tuzi yuko umugwi wari witwa yuko wigenga uhana agateka kazi na muntu mu Burundi uno munsi bamaze kugira igikoresho c'umugambo uri ku butegetsi uno munsi nta muntu rero yoreka kugira amakenga turavye ivy'agateka kazi na muntu aho bigeze kizwi nuko amakungu adaheza ngo acahe mu Burundi ngo ni kubera ivyo vyabaye uko twibaza yuko n'abajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi bazobandanye basemerera bagateba bakarondera ingene bagondoza leta ya nkuru nziza n'umugambwe CNDD-FDD bakemera yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kubaho mu mahoro atawuhohoterwa kandi twibaza yuko bazoteba bakiga n'ingene igekabo kwega iyo leta ya nkuru nziza ikemera yuko haba ibiganiro nabo batavuga rumwe kumbure ivyo bizoteza bitume habashobora kubituzi mu gihugu bemere yuko n'ivy'agateka kazi na muntu bisubira bikavugwa bisubira bigakurikiranwa ico bikoze nuko abahanzi agateka kazi na muntu kimwe n'amakungu twibaza yuko batazoca bahe mu Burundi bazoguma baraba ingene basemera ingene basaba yuko abatetsi b'u Burundi bo kwikubita gashi. Tubandaye n'amakuru ajanye n'umutekano muke abantu bane barishwe n'umupolisi ku munsi wa gatandatu hari mu bunywero buri muri zone ya Gatumba ni mu buseruko bw'igisagara ca Bujumbura umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye amesha yuko umupolisi yamaze guhagarikwa kandi agiye gucirwa urubanza. Pendant la nuit d'hier vers 21h40 à Gatumba dans un bar, c'est en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Il y a eu un cas de bavure policière qui a consisté en des tirs qui ont été effectués par un policier sur des cabaretiers. Et le résultat a été la mort de 4 personnes,
dont son collègue, le collègue du policier nommé APC Magenge Léopold Jean. Et il y a eu aussi 3 civils qui sont décédés sur place. Et il y a eu aussi 4 civils qui ont été blessés, qui ont été évacués vers les structures de soins. Et l'auteur de cet acte ignoble, le policier APC Nizigimana Léopold, a été immédiatement appréhendé et avec 2 autres complices, dont une fille. Et un dossier a été immédiatement ouvert et il a été clôturé au niveau de la police et remis à la justice pour que, pendant un procès de flagrance, ces criminels répondent de leurs actes ignobles. Et le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes voudrait condamner avec la dernière énergie ces actes ignobles, son mauvais comportement du policier qui a failli à sa mission, et profite également de l'occasion pour adresser les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Tubutse rero kubwo bwicanyi bwabaye haraye hasohowe itegeko ry'umugenduzi mushasha w'igipolisi Melchiade Ruceke, itegeko ribuza abapolisi gutemberana amagrenade canke kuja mu nywero bambaye umwambaro w'akazi canke bafise inkoho bakoresha. Tukiri mujanye n'ibivugwa mu bijanye n'agati y'akazi na muntu, abantu 5 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe, muri abo 4 batowe ibiziga mu ishamba cimeza rya Rusizi. Ivyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe SOS Torture Burundi gisohoka kundwi. Iryo shirahamwe rikabaza kandi nuko atamatoza yigenga abango hamenyekane abo bantu bicwa. Bivugwa na Aime Kwizera ajeje kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe SOS Torture. SOS Torture Burundi yarashoboye kumenya abantu 5 bishwe, 4 muri bo bakaba batowe biziga mu ishamba rya Gimeza rya Rusizi. Ikintu gidutera amakenga n'impungenge muri ivyo nuko turindiriye imisi myinshi ko amatohoza kuri ivyo biziga bibandanya gutogwa hirya no hino biboshe, ko turindiriye amatohoza yokogwa yigenga kugira ngo dushobore kumenya mbega abo bantu bicwa ni bande, mbega abo bantu babishe ni bande, mbega ikituma babica ni giki, kugira ngo n'imiryango yabo ishobore kubahambana iteka. Uko kubona atamatohoza yigenga, atamatohoza akogwa, bibyerekana yuko ubutegetsi, uko kubona atamatohoza yigenga, atamatohoza akogwa, bibyerekana yuko ubutegetsi bufise ikintu bugomba guhisha, bufise abantu buriko burakingira, bufise umengo burafise inyungu muri uko guhisha ukuri kubiriko biraba. Nta yinga rishijana atabiziga bitowe, ariko gushika ubu nta matohoza y'ukuri ashobora kuboneka. Twebwe rero dutera impungenge nuko kuntu atashaka byo gukora amatohoza ngo tumenye mbega abantu bicwa ni bande, habandanya kuboneka n'abantu bafatwa agasakisaki bafatwa bidahi bici inyuma y'amategeko. Ubu muri no yingaho nyene hafashwe abantu 4 bafashwe, ugasanga abantu bo mu iperereza nibo babafashe, abantu bo mu gipolisi nibo bafashe. Higira 3 kiri muri no raporo ya kino cegeranyo cyo muri nondwi ni ubuzima abanyororo ba politike babayemo mu Burundi. Ni ubuzima buteye ubwoba, ntibemererwa no kuja kwa muganga. Akarorero ka Colonel Kadende na karorero SOS Torture yerekanye, kerekana ihohoterwa, kerekana iyo ubwo buzima bubi abanyororo babayemwo muri no minsi. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abashingwa manza bahurikiye mu mashirahamwe y'abashingwa manza baho mu Gifaransa abo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini basabwa gushikira iryo shirahamwe kugira babandanye bahagarariye umwuga wabo. Ivyo vyasabwe na Abel Ntumba arongoye iryo shirahamwe, hakaba hari mu ruganda rwatungarijwe ku munsi wa 6 mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kugira bungurane ubwenge. Ni nkuru twateguriye na mugenzi wacu Innocent Habumugisha. Umwaka urashize abunganizi mu mategeko bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bashyizeho umuryango bahuriyemo uzwi nka ABGL, Association des Barreaux de la Région de Grand Lac.
kuri uyu wa gatandatu bahura i Kigali mu Rwanda mu nama nyunguranabitekerezo y'umunsi umwe banaboneraho kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe iri huriro rimaze rivutse. Ababunganizi mu mategeko bemeza ko iri huriro rifite akamaro mu kunoza umwuga wabo. Twese turafite inzego ubunye haba mu Rwanda haba i Bukavu n'ibindi byose zifite amategeko. Ayo mategeko bituma tuyamenya icambere coco. Hanyuma iyo tumaze kumenya amategeko duca turaba nk'amategeko meza natwe tukayashira mu nzego zacu, tugasaba inzego zacu yuko ayo mategeko meza iyo migenzo myiza mu by'ubutungane twobishira iwacu. Ukugana naramuka akeneye amakuru ku mategeko yo muri Kongo ayi Burundi ushobora kuvugana nawe umugira inama cyangwa umenye umwavoka wamufasha muri icyo gihugu. Niyo tugiye Bujumbura, iyo tugiye Goma cyangwa Bukavu tumenya amategeko yaho. Umuyobozi w'iri huriro akaba n'umuyobozi w'ihuriro ry'abunganizi mu mategeko bigoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abel Ntumba, mu ijambo rye yasabye abanyamuryango cyane cyane urubyiruko gukomeza gushyigikira uyu muryango. Voici une opportunité inouïe. Aya ni amahirwe duhuriyeho adufasha gutera imbere mu mwuga wacu. Murabizi uyu mwuga wacu ufite umuhamagaro mpuzamahanga, niyo mpamvu mwese cyane cyane urubyiruko mbahamagarira gushyigikira iri huriro ari naryo ryanyu, mwitabira ibikorwa byaryo kugira ngo rizakomeze gutera imbere niyo twaba tutagihari. Afin d'en assurer la pérennité après nous. Ihuriro ry'abunganizi mu mategeko mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ABGR ryashinzwe mu kwa kabiri muri 2018 ritangizwa n'abunganizi mu mategeko bo mu Rwanda, abigoma, abibukavu n'abibujumbura. Kuri ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo iyoboye uyu muryango. Muri 2020 u Rwanda nibwo ruzaba ruwuyoboye. Aramakuru tubanarize nyene hanze y'igihugu. Umunyarwanda Joel Karekezi niwe yaraye atahukanye Le Talon d'Or do Yenenga, agashimwe ka mbere k'isabukuru y'amareresi ya Afrika FESPACO ribera i Ouagadougou mu gihugu ca Burkina Faso. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yari yagiye kurorera ivyo birori byo gutanga ubwo bushimwe. Joel Karekezi nawe umunezero ukaba wari wose. C'est un film d'espoir. Un film où il y a des soldats qui vont se perdre dans la jungle, ils vont se confronter à la nature. Ni ireresi y'umwizero, ireresi abasirikare batakara mu ishamba rya Manyenye aho bahura n'ingorane zitandukanye bakahamenyera kamere bwite kabo bagategerezwa kubaho mu gihugu kigoye. Iyo reresi yakorewe mu ishamba rya Manyenye Bwindi mu Buganda ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Nivyoroshe namba. Ishirahamwe Francophonie ryatubaye hafi kuva mu ntango mu kwandika, bidufasha kuronka abandi badufata mu mugongo. Hari TV5, Canal+, ubumwe bwa Buraya, hari n'ibihugu vya Afrika. Agashimwe Etalon d'Or ntawe utakifuza, ntavyo nari niteze namba. Nagashimwe keza ku Rwanda, igihugu canje. Muvyihweje neza, iyo reresi ihaya ukwizera n'ubwiza bwa Afrika. Kubwanje FESPACO ni isabukuru rikomeye rya Afrika, aho usanga bose abakwiragiza izo reresi n'abazikora ni umenyana n'abantu batandukanye kugira ireresi imenyekane. Kuri jewe n'inkenegwa eka mbere no kuri bose ufise ireresi yozaha. C'est nécessaire pour moi et pour tout le monde. Être ici, c'est là où on doit être avec son film. Mugerero hariko aba iryo sabukuru FESPACO aho yo Ouagadougou ku munsi wa gatandatu. Leta ya Burkina Faso niho yerekana icesi cyibutso cy'uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Thomas Sankara, wahoze ari umukuru w'igihugu ca Ghana Geri Rawlings, akaba yari yagiye kwifatanya n'umukuru w'igihugu ca Burkina Faso kumunamira. Thomas Sankara rero yagandaguwe itariki 15 Rusamba mu mwaka w'1987, akaba yarangwa no gushira imbere ubwigenge bwa Afrika n'abanyafrika. Yaramaze imyaka 5 ari ku butegetsi bw'ico gihugu kugeza nuno munsi yabamugandaguwe bakaba bataramenyekana. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la mort des gens qui n'ont pas raison, pour quelque part le triste spectacle des enfants qui meurent de faim, pour que disparaisse l'ignorance
pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté. Nano rero cyo dusozera amakuru twako turabashikiriza reka ndabashimire mwese mwafashe umwanya kudukurikira naho utaha.